GISHA TV twakiriye ku mwanya wa gatandatu Buja Comedy irongowe na Kaburo Richard. Abarigendo ngoye Buja Comedy. Yap. Muba muri bangaye muri Buja Comedy? Buja Comedy turashikana abantu 30%. Amahiganwa mwe yakoze muri abantu 30? No, twakoze turi abantu batatu. Ko tunumugwi wagutse munini cyane. Kugira ngo mwite iyi groupe yanyu Buja Comedy ivyaturutse gukimura mwabuki Bujumbura mwese canke? Ya nkuko bisanzwe twese abantu bari muri Buja Comedy ntabwo bose bavukiye Bujumbura. Ariko bakunzi ba GISHA TV kuri umwanya wa gatandatu twakiriye Buja Comedy irongowe na Kaburo Richard, abarije muyobozi rongoye Buja Comedy. Uyo mugwi wabo uwanyu ukabugizwe n'abakinyi bangahe? Mu bisanzwe turi abantu 30 ariko hakinye abantu bashika batatu. Igihangano mu mwakoze ntabwo bigeze bababwira ko ari copyright kuko mu mabwirizwa y'amahiganwa copyright zitari zemewe. Ni mwahuye n'iyo challenge? Yo, ntabwo twahuye nayo kuko ntabwo twagize copyright. Mwakoresheje igihangano cyanyu mwihimbiye? Twakoresheje igihangano twihimbiye twebwe ubwacu. Ni kubera iki iyi groupe mwayise Buja Comedy? Buja Comedy uravye kapitale y'igihugu cyacu Bujumbura. Kandi dukunda igihugu cyacu kandi n'abantu n'abayirimo benshi bavuye muri kapitale. Rero niyo ncambona yuko noyita Buja Comedy. Aho nanje niyo navukiye ahantu hitwa kuri Hopital Prince Jean Charles. Uravye uko nyene niko tutegezwa kugenda ko no mu Burundi yari hari Buja Comedy. Mwari mufise groupe yitwa Buja Comedy mu Burundi. Uvuga ngo comedy yanyu mwayitanguye mutaraza ngaha mu Rwanda? Twayitanguye tutaraza hano mu Rwanda, twitangurira mu Burundi. Ni uhe mu comedy uko inspira kugira ngo ubandanye urondera canke wigire kuri we kugira ngo utere intambwe ingana niyo yateye? Mwenye inspira muri comedy hari Kigingi, hari Mutima, hari n'abakongomani benshi banye inspira cyane. Twabande hariho bita Mwenge. Mwenge. Abone sawa. Ibyo ni byiza cyane kwigira ku bandi kugira ngo uzotere intambwe ugere ku ntambwe yabo. Ibyiza rero nuko uzobandanya ukagera aho abandi bagomba kugera, abakomedie bagutanguriye abo ubona nk'icitegerezo cyawe. Cyane nibo ndabira ko kugira ko nanje nzoshikaho nshaka nuko bisaba ingufu nyinshi, bisaba gukurana umwete, ariko umwete naho turawufise kandi azi yuko bizogenda neza, tuzoshitera imbere. Rero je mu izina rya GISHA TV, mu izina ry'umurongozi mukuru Pastor Diamond Mugisha, narinje gushikiriza agashimwe kawe ko ku mwanya wa gatandatu kangana ugashikirize Buja Comedy ubabarira uti ubu n'ubutumwa bw'umukambwe bw'umutama Pastor Diamond Mugisha. Nicyo novuga, noshimira Pastor nubwo atahari mwaka kanya ariko urahari amuserukiye mu izina ryiwe. Agende ambassadeur wiwe ndi mu cimbo ciwe uvuga ngo nico muri bumuntu meko ndakimushikiriza. Murakoze cyane. Notangura mvuga ati Imana imuhezagire cyane kuko karadufasha, karafasha abana b'impunzi, natwe turamwishimira cyane kubufasha karaduhereza. Kindi nusaba nuko kuba turi impunzi ntabwo talent zacu zagiye canke zazimye. Dufise talent nyinshi, dufise abantu bakina amafilme, batamba traditionnel, bavuza ingoma, bagiriki.
hari talent nyinshi zitandukanye. Rero mwabo bavuze ati narabonye na filime batanguye gukina mu nkambi bariyo nubwo atari benshi barahari bita Baho Club ikina amafilme iyo yose yitaweho bagashyiramo ingufu abana bose bo mu nkambi baba bateye imbere kuko ni ibintu twese bitwigisha kugira twese tumenye ko tutera imbere. Niye message uwo ntuma ko kuri pasteur wandungitse? Okay, message no gutuma nk'umambassadeur waje umuhagarariye. Icambere nuko umutubwira yuko dushima bivuye ku mutima. Imana ni umutima wo gufasha. Ndetse tunagutuma yuko tukubwira yuko dufise hari talent nyinshi mu nkambi. Talent nyinshi mu nkambi kandi nazo zipfuza gutera imbere. Zishaka gutera imbere kugira zirabe aho zoshika nabo. Rero nimwadufasha izo talent zose ziri mu nkambi zigatera imbere. Muzomuko muradufasha kugira twese ugwaruka ndetse abajene bose biyubake muri bo ndetse bubake n'igihugu cabo n'igihugu barimo. Murakoze cyane. Nihe jambo ubwira abakunzi ba GISHA TV badukurikiye muri ayo masaha? Abakunzi ba GISHA TV nababwira yuko dufasha nabo tugatera imbere kuko nibadufasha nabo abakunzi nibo batuma dushikaho dushaka. Tudafise abakunzi ntabwo twoshikaho dushaka. Nabo turabashimira ku mbaraga bagiye gushiramo gusharinga kugira iki kugira twese dutere imbere. Imana ibahezagire cyane. Amen. Urakoze cyane. Ubutumwa urabushikana kuri abo bagenzi bawe mwakoranye kandi babwira uti courage. Izina ry'umurongozi mukuru wa GISHA TV ati courage mubandanirizaho mutera intambwe kuba batanguriye aho bakigingiye abande mushaka kubarenga ko muracari batonya mushaka kuzobarenga mukagera ahakomeye cyane kurusha. Turacari bato kandi turacafise mu mutwe hakimeze neza. Nizere yuko tuzotera imbere tubifashijemo n'Imana kuko ibyo dukora byose tuba turi kumwe n'Imana kandi n'Imana ibahezagire cyane. Amen. Murakoze. Bakunze ba GISHA TV, uyu rero akaba yararongoye Buja Comedy, akaba ari we washikirijwe agahimbaza musya ka gatandatu. Murakoze murakarama. Murakoze.